Ibisomwa vya mbere turajabutse twinjira mu gitabo kindi. Muri iki gitabo nikora mu bitabo vya kera bandika ngo mu gitabo c'ihunga, ariko muri Bibiliya shasha turazi yuko bacita igitabo c'ihunguka, l'Exode. Kitumenyesha na cane cane ingene n'ubundi ni kubwambere abayahudi bari bahunze inzara, abanyisirayeli bari bahunze inzara bayihungira mu Misiri, ariko iki naco kikavuga ingene ahubwo bavuye mu Misiri basa n'abahunguka, basa n'abasubira iwabo, Imana ibasubije iwabo. Ariko kandi harimo no guhunga naho nyene, harimo no guhunga bubisha n'ubukozi bw'ikibi bwa Farawoni. Mugabo kandi mwihunguka harimo guhunga no guhunguka. Ibyo si cyo twagomba guteramirako, na cane cane tugaruke ku vyo batuyagiye uyu munsi. Turumvise ngo haje umufarawoni atarazi Yozefu. Mu kuvuga yuko atarazi Yozefu, ni ukuvuga yuko ni umufarawoni wo mu Misiri atazi ivyiza Yozefu yagiriye Misiri, akayituma ayikingira inzara, kandi agatuma iba igihugu rurangiranwa gikomeye cane, igihugu ca rutura, mu gihe Yozefu yarakiriho kikirongoye, na cane cane atunganya ivy'ubutunzi bwose bw'igihugu. Kiraba igihugu gitotahaye, igihugu ciza, igihugu ibindi bihugu vyose vyirukira, igihugu mbere n'ibindi bihugu, abantu bava mu bindi bihugu baza kurondera ubuzima mu Misiri. Ivyo ntavyazi. Agaca abona rero abayahudi, agaca araba ingene batera imbere abayahudi no kungere aho bashitse. Kandi kenshi abantu usanga bahunga bagenda kurondera ubuzima hanze, kuko bagenda bafise ikintu bashashaye, usanga ari abakozi cane, kandi usanga atabuzi banena. Baramona abari ngaha mu Burundi ugasanga barivyimvya, bigira abapato, mugabo bashitse ari i Buraya ugasanga ariko bakura amatoilette, bagaca amadolari menshi, bagaca bagaruka ino bafise amahera menshi babavyimbako, mugabo mutazi ibikorwa hariya bakora. Ashitse nagarati ivyo sinkorako, mugabo hariya uravye ibintu akora ugasanga kuko abaza ati ndazi kinjana. Jubundi sinzi patiri waravyo Mariya muri Malawi twize kuba two turaganira ati abarundi banyu hari iwacu muri Malawi ntibadandaza ngo basigaze, n'abadandaji bose kandi n'abakozi bose, kugira ngo twitere iteka. Navuga ntego niko tumeze abarundi, kandi azi ko bari nari gusaga bari binebwe. Niho rero kubona ingene batera imbere bakagwirirana, uwo mufarawoni kujya koko bigenda mu bintu vya politike n'intwaro. Hariho ahantu baja barongoye intwaro mu vy'imigambwe canke mu vy'intwaro yindi, bakagira ico bita analyse ya societe, bakiyumvira akazoza ingene bagashaka. Niko n'ibihugu vya rutura hagiye babimeze. Hariko uko tukumva abanyamerika bifata, uko twumva abarusiya bifata, wamusanga umenga barumva ko bategerezwa gutwara isi, bagategerezwa gutwara n'ubukungu bwacu buto buto, bagapanga ico bita la geostrategie, ingene byose harya barafise ahantu baja bakavyigira. Natwe tuguma tumarana hagati yacu mu ntara, mu migambwe, ariko usanga kenshi n'ivyo bihugu biri inyuma. Hakuja hamwe ngo twumve yuko natwe twaja hamwe tukumva ko turabavukanye, ngo twiteze imbere, turabe imbere, tuhatunganye neza, kandi tukahatunganya neza tutarinze kugirira n'ababandi. Ico nico Farawoni rero camwishe. Arumva ko ashaka kurondera umutekano ku igihugu ciwe, k'igihugu ca rutura, ariko akabigira abujije umutekano abandi. Ntuzirondere ngo uzokuba ku buhigwe bwawe kumunyota ubuzima bwa mugenzi wawe. Impera n'imeruka ivyo bintu birahindukira, kuko kongene Imana yaremye ibintu ntivyemera yuko ubigumizamo ikintu nk'ico.
niko umwanya kumbura utari muto urashobora kubona umenga vyakunze, ariko ujya muntu yabigize apfa ntinunu n'amaganya, kuko aba yarasibanganije muri we ishusho y'Imana, aguma yagirwa n'amaraso y'inzirakarengane nyinshi zigwa mu munoho w'iterambere ushobora gutuma umuntu aca ku bandi, agahonyanga abandi, agasita abandi, akabarenganya, akabica, akabicira hejuru ku mayeri, arondera gushikira inyungu ziwe gusa. Bishobora kuba ku muntu umwe canke ku migwi y'abantu canke ku bihugu ufatiye ku bindi bihugu. Nico bituma ubona isi yama mu nduru kubera ibintu bene ivyo. Ibiro vya Faraoni mwibaze ko vyaheze, n'ubu biriho mugiye muraraba ingene bigenda mu isi mu bihugu. Aha rero Faraoni tukabona yuko ikintu kimukoresha ni ibintu bibiri, kandi vyaba vyadukoreyemo twese. Umuntu atabicunze mu mutima wiwe, kuva aho umuntu acumuriye, ivyo bintu biriyemeza mu muntu, biguma bivyuka. Dutegerezwa ko turiko turabikontoroza, tukabitegekesha uru rukundo twumvise Yesu atubwiye ati mutankunze kuruta vyose no gusumbya n'amagara yanyu ntimushobora kuba banje. Ibikunda ibi bintu bibiri rero, icara mu ndabe mwese, naho ntari sympathique ngo mvuge ibintu bikomeye. Ibi bintu bibiri kwamubikontorora mu bwenge no mu mutima wawe. Ikintu c'ishari n'ubwoba. Ishari kenshi irajana n'ubwoba. Faraoni arabona abayahudi batera imbere, abayahudi bamwe ari abantu aho bashitse baradandaza, bariga, bakaba mu icabwenge, abantu b'abatekinisi, abantu b'abainjeniyeri bakomeye, bagatera imbere bose, abantu b'abadandaji, bikamutera ishari. Agaca atangura kugira n'ubwo ataba abantu bazotera bafata igihugu bakidutwara. Haguca abwira abanyamisiri ati gira namwe mutere imbere, kumbure mu basumvye, aca ababwira ati reka turondere kubahonya, kubagira genocide. Mwisi ingingo yafashe yo kubahonya, kwica abana b'abahungu bose. Abandi bakomeye babakoresha ibikorwa by'akavuna amafyigo kugira ngo bice ubushobozi bwabo bwo kuvyara. Umuntu yama ariko ariruka rushe ntashobora kuvyara neza, naho avyara ntashobora gukurikirana ico yavyaye ngo kimere neza. Hari abagabo birirwa bariruka bakaba inyuma y'amatungo, baravyaye bagaterekaho ntibakurikirana abana babo, bavamwo ibitoma bidashobora gukurikirana itunga ryabo. Mwaba mwabibona? Kuko yirutse inyuma y'amafaranga, yibaza yuko kuvyara no gutereka ngaha, kandi kuvyara no guherekeza ubuzima. Si ukubuha ivyo burya gusa, ni ukubuha umutima w'ubuzima, ni ukubuha ubwenge, ni ukubuha umuzirikanyi. Babakoreshe gutyo, babicishe ibikorwa, abandi nabo babuze yuko babaho. Mwibuke ivyo bintu vyose bitubamwo, biba mu bantu, aho hose bariko barondera inyungu y'abanyamisiri. Nibuke inda zikororwa, kenshi inda zikororwa n'ubwoba. Uyu mwana birangoye ingene nzomurera ndamukureho. Uretse ko inda zishobora gukororwa n'abatavyariye mu nzira nziza, hariho no mu miryango abantu bubatse mu mategeko baniga abantu. Bene ivyo vyama bikwega ishavu ry'Imana, birakwega amahano gose ku buzima bw'abantu. Iyo umuntu atavyigaye ngo avyishure neza, birakwega amahano menshi ku buzima bw'abantu. Hari benshi bagiye barazikorora, akagira igihe akumva afise inyota yo kuvyara, akamurondera akamubura. Inda yo ikabimubwira iti abo naguhaye bose wagiye uratanze, ubu niho ugeze kubansaba, n'ubundi nubona ko uwo muniga. Abantu bibitsemwo, hariho abantu mwibitsemwo ibintu, uko kwezi gutashe muniga umuntu. Nimba mutari mubizi, muniga umuntu. Ikintu gikomeye.
ku buryo uja kuvyikuzayo ngo urondere umwana ukamubura. Ubuzima burafise ubungere Imana yabutunganije, igihe tugombye kubufata nabi buraduhindukira. Buraduhindukira. Farawoni rero kubera inzigo nako kubera ishari n'ubwoba aca ashiraho ayo mategeko yo kwicira hejuru abariho abagiye kuvuka bose bakabica, n'amayeri yo kugira ngo n'ubundi babahonye babagabanye. Mwibuke rero ibyo ishari n'ubwoba bihora bikora mu buzima bwacu. Ishari ritubuza kunezererwa uwundi ariko aratera imbere. Farawo ashaka yuko abo banyamisiri bagumana abantu babakengerwa inkewa ataco bimariye. Hari n'abantu bazi kugumiza abantu mu bunyakamwe no mu bworo kugira ngo bagume babakontora, babagumize ku bubasha. Ivyo ubigize nkana umenye yuko imbere y'Imana uvyuye intambara n'Imana. Gucuvya uwundi, guhonya abandi, kubagumiza ko ikintu kiguma kibagumiza hariya hasi ngo ntibigere bishira ngo bizane, ntibigere batera imbere. Ukazokoresha umukozi akagucira ibifaranga byinshi mugabo ntiwigere wiyumvira kumutuza nawe, akazorinda apfa iwe n'abiwe ari utuntu twama twunamye imbere yawe. Ugasanga umenga nk'imiryango yamishumbira abandi batigera batera intambwe, atari uko batari gutera intambwe mugabo kuko hari abandi babarya babicayeko babexploita. Aha twese turaba ingene mu migenderanire yacu tuyifata yuko ari imigenderanire myiza idukuriza hamwe, atari imigenderanire umenga n'umwe akura uwundi akaguma acuba anyika. Imana izobikubaza umusubizi. Nimba wari ubifise n'ijambo, ufise ubushobozi bwo gushobora gutuma uwundi atera agatambwe, ni ishusho y'Imana ubusibanganije muri wewe ubwa mbere no muri mugenzi wawe. Uwo mwitwarariko urategerezwa kwamahana, mbega abandi hafi yanje mu migenderanire dusangiye, ari iy'akazi, ari iy'umuryango, ari iy'ubundi bucuti, mu butumwa canke vyogenda gute abari iruhande yanje ngo bamererwe neza kubera je wariho ndi, kubera je uyu mwanya ariho ndi. Passage yawe mu buzima bwabo ikaba umuhezagiro. Ntibukuzirikana ikintu co bagumiza hariya ivyo babiri ko biratera imbere. Oya, nta bukirisi ubwoba burimo, nta bukirisi ubwoba burimo. Nahise kuryoherwa n'umuryango umwe bigeze gukoresha umukozi mu nzu, nivyo yagiye nabo nyene bagorana rwose, mugabo yari umukozi mwiza, umwitwarariko mwiza, gushikaho uyu muntu biva kuko baramutoye nk'umukozi wo mu nzu baracika nk'abaryango. Uwo muryango uracika nk'umuryango wundi w'uyo mukozi, ukabona yuko bacitse inshuti. Bikaryoha ukabona yuko vyahereye mu gukoreranira birata birashikaho bacika inshuti zitwararikana. Yamuyayo inshuti yacu gute? Ntabwo yiyo arashobora kukubera inshuti mbe, ariko muribaza umuntu niwagufungurira, niwakumenyera twose, ashatse kubwira nabi yubwira nabi, bikakunanira kumuhindura inshuti yawe, ari we bisa nk'uko agufitiye ubuzima bwawe. Hari abagenda nakure bakabasigarana ibintu byabo. Hari abaca badabaga ati pati ntuzi ibyo uriko uravuga.
tugaruke rero turabe natwe mu buzima bwacu. Aya majambo y'Imana bugeshika kure. Imana igakiza muri ivyo nyene Farawo ariko arapanga mu kugomba guhonya abanyamisiri. Imana ikaza, tuzovyumva, n'inkiza ikigaragaza nk'Imana ibohora. Imana irondera gusubiza abantu mw'idegembyo, gushira abantu mu kwishira no mu kwizana. Ubwaho utuye, abandi hafi yawe barumva ko bishira bakizana, barumva ko bahimbariwe n'ico bari, barumva ko baninahaza Imana. Ni ikibazo umwe akabigirira mugenzi we, uwundi akabigira uwundi, ugaca usanga iwacu habaye koko ku musozi w'Imana, ku murambi w'Umukama. Dusaba Umukama kugira ngo n'imiburiburi tweho tugira tuti twama dutonda kumwakira mw'ijambo ryiwe no mu mfungurwa yiwe, dushobore kuza turaba muri iyo ntumbero yo kugerageza kumanukana ijuru iwacu, mu kwama dukontorora tukaguma dutsindisha ishari n'ubwoba urukundo dukunda Yesu. Urukundo dukunda Yesu niko vyose ntibica bitumbera nk'ibibaye vy'abamarayika, ariko umwanya w'ubuzima Imana idutije ukaguma udutuma tuguma dukosora, dutumbereza, turyohora, kugira ngo umunsi wacu wa nyuma w'ubuzima uzuvuga uti wabaye urondera ko Imana yobohora ubuzima bw'abandi ikabugira ubuzima bwayo. Amen.